Ivyo kunda ko udusomera ivyo mwandika ngaha. Ego, Dusomere twumve. ngira nsome muri sciences humaines leçon 6 agasomwa ka Jimmy na Ange. Jimmy et Angele. None wewe ugerageje kuraba amashuri kuriga, ubona inyuma y'amashuri wipfuza kuzoba iki? Inyuma y'aya mashure ndifuza nanje kuba umujournaliste. Biranjohera cane iyo ndiko ndumva abajournaliste bariko barashikiriza ibiganiro. Shingira ukuntu mwiga n'abagendana ubumuga, ubona by'ukuri ari abantu bashoboye, ubabona gute wewe? Barashoboye, tumva ko bashoboye. Harimo nabone nje kumwe kwacu nkuko ubona hari abantu bari baciye ubwenge, nabone muri bo hari abambere twakwe tubona tukabasha kubakurikira tukaje inyuma yabo. Nabona n'abantu nk'abana bana baciye ubwenge nka twebwe, mbere nashima hari n'abadusumba Babasumbye ubwenge bakaba bambere nabo ubumenyi uko bisanzwe. Turabaramukije inshuti namwe bagenzi ba Nkerebutsi TV, tubipfuriza kubandanya muroranirwa n'ibiganiro twama tubashikiriza ku Nkerebutsi TV. Rero aha hari kuri ishure Kanura, ishure twagendeye, ishure tumaze imisi turiko turabashikiriza ibiganiro twahagiriye. Ubu naho ndabasabe mukurikirane ibiganiro nagiranye n'abana basanzwe biga kuri iryo shure nyene, batabona hamwe n'ababona. Tubasabe mubakurikirane. Turakuramukije. Turabaramukije. Umeze neza? Ego. Byo kunda ko idondora abantu badukurikirana ku Nkerebutsi TV. Ego nitwa Bimenyimana Jean Paul, nkaba niga mu mwaka w'8, nkaba mvuka Imwaro muri komine Kayoko. Wavuye Imwaro uja ngaha, bandi bakuzanye ngaha kuri iri shuri? Abavyeyi. Biga mu mwaka w'8. Umwaka wa mbere wawize hehe? Umwaka wa mbere nk'uko bisanzwe twaratanguye turiga mu babona, tumaze kugira ikibazo cyo kutabona ca turaza kuri ino shure. Twahaje rero muri 2014, naho twashika hano kuri ino shure rya Lycée Kanura. Rero twarabandanije tugeze muri uno mwaka w'8. Ubumuga bwawe bwo kutabona bwaje ukuze cyane? Ego, bwaje nkuze. Wiga mu wa kangahe? Mu wa 2. Bwaje gute? Bwarizanye byagenze gute? Bwarizanye na ico nkivuka narabona nk'abandi, nguko nakuze ndi mw'ishure nicaye hagati mbona ivyo kuri tableau sindabibona, baranshira imbere none biratinda biranka, niko kwivuza. Rero maze kwivuza bambwiye ko bidashoboka, niko kuca mbandanya kuza ino rero. Maze kubona ubumuga bugufashe, wiyakiriye gute? Wabyumvise gute? Abavyeyi bo bavyakiriye gute? Icyambere kuri jewe byarangoye gutahura, kuko aho naba hose nta wundi atabona nigera mbona. Naguma nibaza rero ikibazo ati mbega abavyeyi baba bakoze iki canke je nakoze iki ko ntameze nk'abandi. Nari mu buzima bugoye cane nihebuye kubera ata bandi nabona bameze nka jewe. Nkarera gose nibutse ko nari kw'ishure, abandi twari kumwe, amashure mbonye bayagejeje kure, bikantuntuza umutima. Ariko niko kumva ko amashure y'abagendana ubumuga bwo kutabona ahari. Hama nanje ca ndagerageza kurondeza, ndabibwira abavyeyi, baratinda bararonka rino shure hano muri Kanura. Baca barabaza umuntu yohashikana, bamaze kumuronka rero baciye bahiga ibikoresho, ca ndashika ngaha rero nsanga ibintu bimeze neza cane. Ndavye iruhande yawe ndabona ubutagendana ubumuga bwo kutabona mwicaranye. Wumva gute wicaranye n'umuntu abona wowe utabona? Biranezera cane. Nsubiye inyuma gato, kuva mu wa mbere gushika mu wa 6 twiga turabatabona gusa, ubwo tumaze gushika mu w'indwi bica bihinduka, tuba tuvanze abatabona n'ababona. Rero biraryoshe cane kuko aba babona iyo mwigisha ariko arakora arexplica imbere, twibiri kuri tableau ntabwo tubibona, ariko abatwicaranye ca tubikora ko tukababaza ati ibyo yanditse n'ibyahe,
bakaca bitubwira bikaca byoroha rero je ko nkurikirana mu gitabo c'iwanje n'ibyo mwigisha ariko aravuga kubera ubu twicara n'aba yambwiye ibyo banditse atubwira ku rugero rumwe bikagenda neza. Hari abo ushobora gutera akamo? Yego ni benshi notera akamo nk'abakiri muhira bumva ko amashuri y'abatabona canke y'abagendana ubumuga bwo aribwo bwose ahari ntiboguma muhira kuko bagiye ku ishuri bamenya byinshi kuko natwe ntitwari tuzi kwandika no gusoma ariko kubw'Imana yarabicishije muri zino nyandiko zacu tugakora ko tugashobora kumva ko turiko turasoma nk'abandi n'imyuga turakora nk'abandi kujisha ibyo amakapo ibisimbo ibyo byose turabikora n'ibitambara urumva impano ni nyinshi cyane umaze kuba mw'ubwo bumuga uca umenya n'ukuntu ubibamo. Ibyo kunda ko udusomera ibyo mwandika ngaha? Yego. Dusomera twumve. Ngira nsome muri sciences humaines leçon 6 agasomwa ka Jimmy na Ange. Jimmy et Angèle sont élèves à 8e année. À 8e année, ils s'assoient sur le même banc. Ils vivent à même village. Lorsque ils rentrent, Jimmy achète des biscuits, des beignets et des Fanta à son ami. Il lui a même donné un téléphone portable dans l'occasion de son ami. Urakaza ushaka kudusomera ako gasomo none wewe ugerageje kuraba amashuri kuriga ubona inyuma y'amashuri wipfuza kuzoba iki? Inyuma y'aya mashuri ndifuza nanje kuba umujournaliste biranjohera cyane iyo ndiko ndumva abajournaliste bariko barashikiriza ibiganiro canke bariko barakoresha ikiganiro umuntu uwo ari we wese nkumva ko bindyoheye nanje nkavuga ati Imana yomfasha neza amashuri nanje noba muri ico gisata. Reka tugushimire cyane tumuhe n'ikaze ni wahize amashuri rero tuzokwakira ku Nkerebutsi TV zo kudukorera. Yego murakoze cyane. Yego turagushimiye cyane. Namwe mumeze neza. Ndakuramukije. Ndabaramukije. Meze neza? Meze neza. Ndagusabe ubanze widondo badukurikira ku Nkerebutsi TV. Ku mazina y'uwanje nitwa Junior Buntugwimana. Nkamvuka hanyene Gihanga nkuko bisanzwe intara ya Bubanza. Wowe uri umu interne canke wigutaha? Je no mu externe nika nta. Wigutaha? Ni kubera ko wahisemo kuza kwiga ngaha kuri iri shuri? Je gituma nahisemo kuza kwiga kuri iri shuri. Ishuri ryiza vuga numva yuko ayo shuri nshaka kwigamo kubera ryigamo icabwenge nanje nkivamo yuko nabe ncabwenge nk'abandi. Hama nkaza kuraba nyene ukuntu abantu biga babona n'abatabona ukuntu bishoboye ko kwigana kandi nibisha kumengo nkubona. Ubu ishure wigamo matuko ngo mu mwaka w'umunani nyene hariho twavugishije kandi atuko afise ubumuga bwo kutabona. Ni gute wiyumva gute wicaranye n'umuntu afise ubumuga bwo kutabona mu kigana kubgawe wiyumva gute? Bwa mbere ntabwo nari nzi ko byokunda ngumva umengo ibintu bisanzwe cyane cyane ko twamaze kumenyera. Hari igishinga ntawe wodushingira ukuntu mwigana abagendana ubumuga ubona by'ukuri ari abantu bashoboye ubabona gute wewe? Barashoboye ntitwumva ko bashoboye harimo nabone nje kumwe ku wacu nkuko ubona hari abantu bari baciye ubwenge nabone muri bo hari abambere twakwe tubona tukabasha kubakurikira tukaje inyuma yabo nabona n'abantu nk'abandi nabona bacubwenge natwebwe mbere banashima hari n'abadusumba basumye ubwenge bakaba bambere nabo ubumenyi uko bisanzwe. Bega bigenda gute hari ibintu bita etide muko murasura mu byigwa mwize muhora mufashanya mu kibutsanya batubwiye no kucanya bivanye n'ukuntu turi muri etide bivanye n'ukuntu ikintu nyene
atashoboye nyene akaroro nk'icongereza, atashoboye kubona nyene ukuntu candikwa nyene kubera afise ubumuga bwo kutabona, araza nyene akabaza tukamubwira ati vyandika ukuntu uku n'uku, nawe akaca araba nyene nko kuri buruyo urupapuro vyandikako nyene kugira bizomworohere kwiga. Birashobora gushika ugendana ubumuga bwo kutabona nawe kaza akubwira ati aha icyo kintu uvuze urihenze reka bakivuga uko nawe akakwigisha akagufasha kukwisigurira. Ivyo birabaho cane. Haragira igihe nyene wowe wumva ko uzi nka Bienvenue, uyu witwa Bienvenue abaci nka Jean Paul abaci umva abaci mwiho kurusubumvya kaza kumubaza ati bimeze gute hagiye ahantu bakora gute, nakabikwereka nyene abiza ariko nk'ibisanzwe tabizi turaduhamagara na wene tukavyibutsa twese. Hari abenshi mu kibano canke mu gihugu c'u Burundi bibaza ko ugendana ubumuga atashoboye cyane cyane mbere nk'ufise ubumuga bwo kutabona babona ko atakintu kimwe ashobora gukora. Bababwira ko by'ukuri ugendana ubumuga afise ibyo ashoboye gukora. Ugendana ubumuga bwo kutabona cyangwa ubwo bwose nabone bafise icyo bashoboye gukora, cyane cyane uko mbona twebwe ntidushoboye byose natwe nubwo tubona hari nk'ibyo usanga tutazi bakabidufasha, kandi ndazi hariho nabo bafise nyene nk'abana bafise ubumuga bwo kutabona bakabajana ku ishuri, bakabajana ku ishuri kugira bagire ubumenyi nk'ubw'abandi, ntaco bashoboye ntaco bazi, oruntu ntabwo ari ibyo. Ubwo twaganiye tubwe kwipfuza kuzoba umumenyesha makuru, wewe nawe nyuma y'amashuri yawe ni waheze amashuri cyo wifuza kuzoba n'ibiki? Jewe icyo nifuza kuba cyo numva ejo bwanje ntushobora numva umengo no umuscientifique bubuhinga nyine bwo hejuru uzira ndikuvura bishasha. Yego harabashobora gutera akantu nkuko nayivuze, hari abavyeyi nyene bafise abana bagena ubumuga batinya kubazana mu ishure canke batinya kubigisha ibi n'ibi umva ngo ntaco bovamwo ngo donc ngo bagena ubwo kutabona ngo ntaco bovamwo. Ivyo ntabwo ari ivyo, bafise ikintu cishiro kinini bovamwo kiruta na cyane cyane usanga kiruta icyo twebwe dushobora kuba. Tudafise ubumuga bwo kutabona. Turagushimira cyane rero. Nandi murakoze cyane. murakoze.